Bibiliya igenda yerekana neza ko akamaro k'ingabire bavuze ngo yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi ariko muhemu n'umwe, kandi hari amabango menshi. Yamara kurindwi, yamara umuntu wese abwika imwerekana ko muhemu kugira ngo bigire ikimazi. Nuko rero intumbero y'ingabire za muhemu ya icatumye ingabire za muhemu n'amabango byaragabanganijwe ni kugira ngo bigire ikimazi. Ahandi mu zindi mpinduro akunda kuvuga ngo pour l'utilité commune, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo bigirire ikimazi bose. Nicyo gituma ingabire z'Imana zikunda gukorera hehe? Zikunda gukorera mu ishengero. Mvuze mu ishengero ni kuvuga ko zikorera hagati y'ababiri canke batatu canke barenga. Ingabire umuntu ntayihabwa kugira ngo imugirire ikimazi. Ingabire umuntu ayihabwa kugira ngo igirire ikimazi ishengero ryose. Haleluya. Nicyo gituma kandi abantu bakunda gukorana. Nicyo gituma aribo bagwiza ingabire kandi nibo badevelopa canke bagakuza izo ngabire. Iyo abantu badashobora gukorana nta kamaro kuko Imana ibashira mu izo ngabire, kuko iyo ngabire ntaco yoba imaze. Nta muntu aronka ingabire kugira ngo igirire ikimazi we ubwiwe, ariko ingabire tuzihabwa kugira ngo zigirire ikimazi ishengero. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero wewe nimba wagabiwe kubw'ishengero, ntiwagabiwe kubwawe, ariko wagabiwe hehe? Kubw'ishengero. Iki rero kirakwiye kumenywa cyane, kigasobanukirwa cyane n'abantu murondera ingabire, kuko igituma keshi abantu bakoresha ingabire nabi nuko ubwa mbere batazi neza intumbero y'ingabire. Ntibazi yuko ingabire atari yabo ariko ari iy'ishengero. Ariko gituma benshi usanga batwawe bakiyita ibihangange, bakita ko ari abantu, bagakubitwa n'ubwibone bukabakubita hasi, canke abandi bakarondera guca amahera, bakarondera kubikuramo amafaranga. Imana idutabara. Mbega hari umuntu yitwa umusuku canke umusavyi mwigeze kumva arihisha? Nta musavyi arihisha, kandi umusavyi yamari musi y'ubutegetsi bwa shebuja. Imana idutabare. Ni naco gituma nkunda ijambo ry'Imana, kuko rikunda gukoresha ijambo ngo ministre canke rikavuga ngo ijambo ministère, kuko iryo jambo ministre ryerekana yuko ari umusuku. Ministre n'umusuku n'umukozi w'abandi, c'est un serviteur. Haleluya. Nico gisigura ubundi mu ndimi nkomoko ministère n'ubusuku. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu ahawe ingabire canke iyo umuntu ahawe ibango, ni kugira ngo bigirire ikimazi. Tuzobona gusa ingabire imwe ishobora gukora ku ruhande rw'umuntu, ni ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana, igihe ibivuzwe bidasobanuwe byubakanye nevyo, iyo niyo ngabire yonyene umuntu ashobora ngo gukoresha ku giti ciwe ikamugirira ikimazi ku giti ciwe. Ariko ubundi ingabire zashizweho kugira ngo zigire gute? Kugira ngo zigirire ikimazi ishengero. Haleluya. Uvugishwa no kugira ngo yubake ishengero mu buvugishwa bwiwe. Wahawe gukiza ingwara no kugira ngo abantu bakire kubwiwe batabaho. N'ibindi. Banza rero ufata ico kintu ca mbere muri intangamarara, yuko ingabire y'Imana iriho kugira ngo yubake abandi, si kugira ngo yubake wewe. Iyo utamaze gutahura ivyo uca ubitwara nabi. Imana igutabare cyane. Nari navuze mu kanya nti ingabire rero bakunda kuzishira mu migwi itatu, ariko muri iyo migwi itatu hariho bamwe bashobora kuvuga bati iyoja muri uyu mugwi iyindi ikaja ariko reka twebwe dufate iki kugira ngo usobanukirwe. Umugwi wa mbere rero w'izo ngabire n'umugwi w'ingabire bita ingabire z'ubuvugishwa
canke abandi bita ingabire zo guhumekerwa, abandi bakazita ingabire z'ijwi zo kuvuga. Bamwe bavuga ngo ni don prophétique, no kuvuga ingabire z'ubuvugishwa, abandi bakavuga ngo ni don d'inspiration, no kuvuga ngo ingabire zo guhumekerwa, canke bakavuga ngo ni don vocal, no kuvuga ingabire zica mu kuvugisha ijwi. Iyo ni umugwi wa mbere. Uwo mugwi rero nk'uko muwumva, ni ukuvuga ngo ugukora kwazo zikora ari uko habayeho ukuvuga. Nico gituma bamwe bavuze ngo ni do vocal canke do vocal mu bwishi. Rero igituma bazita uko nuko kugira ngo ikore hategerezwa kugira gute, nuko ijwi ritegerezwa gukora. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ni kimwe twavuga ngo Imana yacu igira gute, iravuga. Irimo rero izi ngabire zikurikira nkuko mwayumvise. Iya mbere ni ingabire y'ubuvugishwa, tuzobibona ikimazi, sivyo ndiko ndavuga iby'ikimazi, ariko ingabire y'ubuvugishwa na kuvuga ngo nkuko twabivuze, umuntu arahumekerwa, hanyuma ibyo yohejwe na Mpwemu Yera akabivuga mu ntumbero yo gukomeza, mu ntumbero yo kuremesha, yo guhanura, yo gutera intege, canke rimwe na rimwe irashobora kutumenyesha ibigira bibe, ariko sico gikorwa cayo. Aha rero urumva benshi tuzobibona, iyi ngabire turakunda kuyitiranya cyane n'ingabire bita ingabire yo kumenya, ariko biratandukanye, kuko uvugishwa si ngombwa ngo ahishure amabanga, si ngombwa ngo avuge ibinyegeje. Oyaye, birashoboka, kandi n'igihe bivuzwe intumbero ntaba ari yo gusokorora ibinyegejwe, ahubwo intumbero aba ari ya yindi nyene yo gukomeza, yo kwirura. Nimba Imana ivuze ati mwana wanje, imbere yawe ndabona hariho aksida ikurindiriye, ariko ndagutabara, ni ukuvuga ngo intumbero ni yo kugira ngo amenye yuko hariyo aksida, ariko intumbero niyo kugira ngo umuntu akomezwe, areme, ashira ubwoba. Ariko rero ni ukuvuga rero kuvugishwa n'Imana si ngombwa ngo umuntu avuge agize gute, avuge ibihishijwe, kuko umuntu arashobora kuvuga ati uku niko Imana ivuze, cyangwa uku niko Mpwemu Yera avuze, ndabakunda, ndabahezagiye, aravugishijwe. Ariko mwumva si ngombwa rero ngo umuntu avugishijwe, si ngombwa ngo ahishure ibinyegejwe. Ni ukuvuga ngo rero aho rero niho ho kubitandukaniriza, kuko abantu benshi baritiranya ingabire yo kuvugishwa n'ingabire yo kugira gute, yo kumenya. Hanyuma ingabire ikurikira ni ingabire iri muri uwo rwego rw'izo ngabire z'ubuvugishwa, ni ingabire yo kuvuga indimi zitamenyekana. Nayo nyene bayishize muri urwo rwego, kuko nayo nyene hakoreshwa ijwi, kandi ikindi ni uko turahumekerwa. Umuntu ibyo ahawe mu mpwemu yiwe nibyo asohora. Iyo rero nayo nyene iri mu ngabire zo kuvugira, kandi mumenye yuko hariho n'igihe iyo ngabire irushiriza kuba ubuvugishwa rero nyene izina, n'igihe ibivuzwe bishoboye gusobanurwa. Iyo ibivuzwe rero bishoboye gusobanurwa, noneho ibibaze ku buvugishwa bwuzuye. Nico gituma rero iyi ngabire nayo bayishize muri izi ngabire z'ubuvugishwa, canke mu ngabire zijwi, canke mu ngabire zo guhumekerwa, kuko ivyo umuntu ahawe nivyo avuga. Haleluya. Ariko si bivuye mu kenge kiwe. Hanyuma ingabire igira gatatu iri muri uwo mugwi ni ingabire yo gusobanura indimi. Nayo nyene
icija muri ubwo buvugishwa, kuko nayo nyene ni ingabire y'ijwi, kandi ni ingabire turonka kubwogira gute, kubwo guhumekerwa. Kuvuga ngo iyo umuntu ariko arasobanura, si ubumenyi twize mu ishure, ntibisobanurwa yuko umuntu yize icongereza yoca asobanura ururimi ruvuzwe na mpwemu yera. Naho ico nibanga abantu benshi batazi, ntiwibwire yuko kuko uzi icongereza hovugishwa umuntu akavugishwa mu congereza utabihawe, ntavyo woshobora gusobanura, kuko Imana irafise uko ivuga. Tuzobivugana ubusa umwanya wo kuvuga ido nido, ariko nimumenye ko iyo ngabire nayo iri muri uwo mugwi w'ingabire z'ubuvugishwa. Mvuze ingabire yo kuvugishwa n'Imana, hariho n'ingabire yo kuvugishwa mu ndimi zitamenyekana, hariho kandi n'ingabire yo gusobanura indimi. Imana nibahezagera. Aho rero nobabwira yuko bamwe ingabire yo kuvugishwa bayishira mu wundi mugwi ugira kabiri tugiye kuvuga, ariko navuze ivyo ntaco bitubaye. Igikuru nukumenya icarico, nukumenya ingene bikora, nukumenya pirate na original, nico gikuru. Umugwi ugira kabiri w'ingabire ni ingabire bita ingabire z'ubuhishuzi, le don de révélation. Izo ngabire z'ubuhishuzi rero nazo harimo ingabire yo kumenya, le don de connaissance. No kuvuga ngo rero ukumenya canke ingabire yo kumenya itumenyesha ibihishijwe vyo muri kazoza, vyo muri kahise, canke no muri kubu. Hanyuma igikorwa c'ingabire yo kumenya nta kindi, iratubarira gusa uko ibintu bizogenda, canke ikaduha inkuru, ni nk'uko itanga ico bita information, ariko ico idatanga ntishobora gutanga ibindi vy'umuti ingene umuntu nambe kubari ati imbere yawe hariho ikibazo kimeze uku, hazoza umuntu azoza aje kukuroga uku nuku. Ni ukuvuga ngo rero muri ico gihe ukumenya kuratumenyesha gusa ibihishijwe, ibiri amabanga, bikabitumenyesha mu buryo bw'inkuru. Haleluya. Muri iri shengero hariyo umuntu ameze uku nuku, yazanywe niki yaje gukora iki niki. Ni ukuvuga ngo ni inkuru duhawe. Canke muri kahise kawe hari ivyo utamenye wakorewe n'abapfumu, nico gituma umeze uku. Ni ukuvuga ngo rero ivyo vyose ni inkuru gusa duhawe, canke ibintu ingene bizogenda ni information, canke ni description de fait d'une situation. Iratubarira ibintu uko bimeze canke uko vyagenze, nuko biri. Rero ingabire yo kumenya noneho yoyo iza iduhishurira ibiri amabanga, ntituba tubihawe n'ubundi bwenge n'ukundi kwimagina cyane n'ibindi, ariko tuba tubihawe mu buryo ndengakamere, tubihawe n'Imana. Tuzobona ikimazi cyabyo kuko Imana ntacipfa gukora atantumbero. Imana nibahezagire cyane. Ariko kandi iyo ngabire yo kumenya irashobora kubaho gukora igihe hariko harasobanurwa ibintu vyitwa ibinyegezwa, bimwe twita ama mystère. Haleluya. Paulo ariko arasigura inyigisho zimwe. Paulo ariko aravuga ivy'ingene yahishuriwe ibanga ry'agakiza ku banyamahanga. Kijya n'ikinyegezwa kitari cahawe ba Petero, kitari cahawe n'abandi, ariko ni ibintu yari yarahawe ubwiwe. Hajya naho nyene dushobora kuvuga ko hakoze ingabire yo kumenya. Haleluya. Iyo turiko turabwirwa mu vyahishuriwe Yohana nguri n'ubwenge ngo naharure igitigiri, irijya nibanga nikinyegezwa.
nubwo mu gifaransa ho hakoreshejwe ijambo sagesse, ariko kudekoda ni ukuvuga gukura hariya mu mwijima ibintu byaramayobera ariko bigashigwa habona. Ingabire yo kumenya noneho niyo izana ibintu byari bimeze nk'amayobera ikabidekoda, ikabikura muri kode. Ivyo nabyo birashobora kwinjira muri iyo ngabire yo kumenya, iruhande yuko ukumenya kudushikiriza. Ndahashimikiye kubera yuko iyi ngabire ni ingabire iriko irakoreshwa nabi cyane, kandi ikoreshwa mu by'ubupfumu. Ikoreshwa mu by'ubupfumu. Umuntu akagenda akavuga ngo hagarara ndakubarira ibyawe, agaca atangura kubarira iyo wambaye munsi, urabyumva, isuku nuku akakudondera, sinzi Imana dutabare, akakubarira amatariki y'amavuko n'ibindi. Ariko ngira ndababarire, ingabire y'Imana ifise intumbero iyo kubaka umuntu mu buryo bw'imwemu no kugira ahimushikanye. Ibije ari nyinshi ku kibazo, Imana dutabare. Ariko ivyo bindi se byo kuvuga ngo wowe nimero ya telefone yawe ngo niyi ngo musi ngo wambaye iyi none ivyo bihuriye n'ingabire zamwe. Eske uko ni kwa kubaka umubiri wa Kristo? Ivyo biza kubaka umuntu gute? Rero uko sukumenya kukuri, uko nukumenya kw'abadaimoni, iyo ni ndagu, ni divination. Hama iyi ngabire gira kabiri muri ubwo rwego rw'ingabire z'ubuhishuzi, ni ingabire yo kugira gute? Ni ingabire y'ubwenge. Ubu bwenge rero, aho rero butandukana no kumenya nabivuze, ukumenya koko kuza kuduha inkuru, kutumenyesha ibiramabanga, kurabitumenyesha gusa bikabishira ku mugaragaro. Ariko ukumenya ni kuza ari inyishu ku kibazo kanaka. Mu gihe iyi ngabire y'ijambo ry'ubwenge, murantunga kandi kuba ntavuze ngo ntongeye ko ijambo, kuko ijambo ryo kumenya n'ingabire yo kumenya biratandukanye. Nizera ko tuzobona gato. Hariho kandi n'ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge kandi biratandukanye naryo nyene n'ingabire y'ubwenge, kuko ijambo ry'ubwenge ni ikintu umuntu ahabwa mu gihe kanaka, ariko ingabire y'ubwenge ni karakteri, ni kamere y'umuntu. Kandi no ingabire yo kumenya nayo nyene nuko nyene. Ijambo ryo kumenya riza mu gihe kanaka, ariko ingabire yo kumenya ni karanga k'umuntu. Rero ijambo ry'ubwenge ryojo, mu gihe ijambo ryo kumenya riza rije guhishura ibiramabanga, rikabishira habona, ingabire yoyo y'ubwenge iza ari umuti ku kibazo kanaka cabonetse. Ariko nababariye ni mu ntumbero yo kubaka iki? Yo kubaka umubiri wa Kristo. Naho rimwe na rimwe no mu buzima busanzwe bishobora kwenterevena bigakora, ariko intumbero nyamukuru ni kubaka ishengero. Imana ishimwe. Aha ntitwabivuga, tuzoje dutanga uburorero kuko turi mu ntangamarara. Nuko bihagaze rero, ingabire y'ubwenge iza, ijambo ry'ubwenge riza ari nyishu ku kibazo kihari, kidashobora gutorega umuti mu buryo busanzwe, ariko gitegerezwa gutorega umuti mu buryo budasanzwe. Akarorero, murasoma mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa, kijya gice ca 15, murabe ingene habaye ikibazo kitari coroshe kijanye n'ivyo abanyamahanga n'ivyo abayuda. Igihe inyigisho zari zimaze kuboneka, ibintu bigacangana. Hajyaga byari byacanganye n'intumwa, ntivyavyumva kumwe, biracangana. Bati none abanyamahanga mbega babwirizwa gukebwa, babwirizwa kubaho nk'abayuda canke ntibabwirizwa? Nico nticari kibazo gikomeye, cari kibazo kigoye. Kugeza igihe rero Imana igihe yatanze ijambo ry'ubwenge ryashikirijwe na Nuzeye n'uyu mugabo yitwa Yakobo, niwe yatanze inyishu, hanyuma
bene data bandi baragira gute? Baramwunganira. Uyu rero yatanze inyishu y'ikibazo cariho kivuga ingene abanyamahanga bakwiye kugenda. Iri ryaje ari ubwenge buvuye ku Mana buje butanga inyishu ku kibazo kiba kihari. Noneho rero mumenye ko ijambo ry'ubwenge nuko riza ari inyishu ku kibazo kihari. Hanyuma ingabire yindi iri muri urwo rwego rw'izo ngabire z'ubuhishuzi ni ingabire yo kugira gute? Yo kurobanura impwemu, le discernement. Iyi ngabire yo kurobanura impwemu ikimazi cayo ni ikimazi co kumenya impwemu iriko irakoresha umuntu iyo ariyo. Muri iki gihe murumva ko abantu bavuga bati ibi nibi vyakoze Satani, ibi nibi vyakoze Imana. Rimwe na rimwe tugasanga ivyo twari gushira ku Mana tubishize kuri Satani, ivyari kuri Satani tubishize ku Mana. Ariko mumenye yuko ingabire nayo yo kurobanura impwemu, iyi ngabire nayo iri mu buhishuzi. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngabire izitumenyesha impwemu iriko irakora iyo ariyo. Ni ukuvuga impwemu zikora ni zitatu. Umuntu arashobora kuba ariko arakora ariko akoreshwa n'impwemu y'Imana. Icyo ni irya mbere. Umuntu arashobora kuba ariko arakora ariko akoreshwa n'impwemu yiwe ubwiwe. Umuntu arashobora gukora ariko akoreshwa n'impwemu ya Satani. Rero iyi ngabire yo kurobanura impwemu iza noneho yoyo itumenyesha ngo uyu ariko akoreshwa iyi mpwemu iriko iramukoresha akakoreshwa n'impwemu y'Imana, cyangwa uyu muntu ariko akoreshwa n'inkomezi ziwe n'akenge kiwe ariko akoreshwa n'impwemu y'ubwiwe, canke uyu muntu ariko akoreshwa n'impwemu ya Satani. Izo rero zikunda kuza hehe? Zikunda kuza ziza gushira ku murongo za ngabire za bwa buvugishwa cane cane kugira ngo wamenye niyihe mpwemu iriko iravuga. Ariko kandi no mu vyo kumenya navyo nyene niyihe mpwemu iriko iramuhishurira. Ekendi ntogenda ntavuze nuko keshi ingabire yo kumenya twavuze niyo kandi mukunda kubona iserukira mu bijanye n'amayerekwa, mu bijanye n'inzozi canke no kumva ijwi mu buryo bwumvikana, irakunda gukorera muri urwo rwego. Rero ni ngombwa utumenye ngo mbega ijwi ryavuze n'irihe. Mbega ni ijwi ry'ibigumbagumba by'umuntu, n'umuntu ariko arakora, canke mbega yoba ari ijwi ry'Imana, canke se yoba ari ijwi rya Satani. Umuntu rero ni ngombwa ngo amenye impwemu iriko irakora iyo ariyo. Nico gituma hari iyo ngabire yo kurobanura impwemu. Uwo n'umugwi wa kabiri. Ndabibutse yuko bamwe muri uwo mugwi w'ingabire z'ubuhishuzi bashirayo kandi ingabire yo kuvugishwa ariyo bayishirayo, nabo nyene bayishira ngaho bakayongeramo. Hanyuma umugwi ugira gatatu ni umugwi w'ingabire z'ubushobozi, les dons de puissance. Ingabire z'ubushobozi noneho zerekana ko Imana ari Imana ifise amaboko canke ifise inkomezi. Ni kuvuga ngo muri uwo mugwi hari ingabire yo gukiza ingwara. Iyo ngabire yo gukiza ingwara ivyo birumvikana nuko umuntu aba yarahawe iyo ngabire yo gusengera abantu hanyuma bagakira. Ariko mu buryo bw'ingabire ndabibutse yuko uburyo bwo gusengera abagwaye buri kubiri. Hariho ingabire uburyo bwo gusengera abagwaye twisunze isezerano Yesu yaduhaye, kw'ivyo yarabivuze ibimenyetso bizoranga bizera, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Ni ukuvuga ngo iryo ni isezerano dufise twese. Ariko iyo bavuze ngo umuntu afise ingabire yo gukiza ingwara, ni ukuvuga uwo wewe arashobora gukora mu buryo bwagutse ku buryo ashobora gusengera abantu ibihumbi n'ibihumbi mukabona ko bakize mu mwanya kanaka. Ni ukuvuga ngo rero uko ni kuba ari gusengera abagwaye canke ari gusengera abagwaye mu buryo busanzwe,
ariko ni mu buryo ndengakamere nk'uko twama tubivuga. Ingabire ya mpwemu yereka itandukanya n'ingabire z'umuntu canke n'amatara, nuko ingabire ya mpwemu ikora mu buryo ndengakamere. Si ibintu dushobora gukora mu biharuro ngo tumenye cyangwa tugire gute. Si ibintu barinda kuvuga uti imiti kugira ngo abantu bakire ati none rero ingabire yakoze. Oya, iyo umuntu afise iyo ngabire, n'umuntu ashobora gusengera abantu benshi mu mwanya kanaka. Ivyo mwarabibonye nko ku mukozi w'Imana Moses Kurora, abamubonye mu myaka yaheze. Hariho n'abandi batirwa baraja ku mastade, ariko Imana yakoresheje mu buryo ndengakamere. Rero uyu nuwahawe ingabire zogira gute zo gukiza ingwara. Ivyo navyo nyene biriho kugira ngo ishengero ryubakwe, babone gukomera kw'Imana, bizere. Ingabire igira kabiri yo muri ubwo rwego ni ingabire y'ibitangaza. Iyo ngabire y'ibitangaza rero iragomba gusa niyo ngabire iyo kugira gute, iyo gukiza abagwaye. Ariko no ico novuga ni giki, nuko ugukira mu by'ukuri ni gitangaza, ariko igitangaza cyose si ugukira ingwara. Amen. Akarorero, Yesu Kristo atambuka ku mazi ni gitangaza. Ni ukuvuga ngo ni bikogwa mu buryo ndengakamere, mu buryo sigabwenge tutoshobora gusobanura. Ibikorwa byose vyigaragaza mu buryo sigabwenge, mugabo bikozwe na mpwemu yera, bikozwe n'ubushobozi bw'Imana. Ivyo nivyo twita ibitangaza. Yesu Kristo atambuka ku mazi, Yesu Kristo avuma umusukoni uruma, Yesu Kristo agwiza imitsima. Ivyo ni bitangaza, ni bikorwa. Imana rero n'ubu iracashobora gukora ibitangaza. Kumugurura ibimuga nako nyene kurashobora kuja muri iyo ngabire nayo nyene y'ibitangaza. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ivyo biracakogwa n'ubu, Imana irabikora mu gihe cyavyo. Rero hariho abagize gute, hariho ababihawe ingumba, abasengera ingumba zikavyara. Uyo nawe nyene yahawe iki? Iyo n'ingabire y'igitangaza. Ni ukuvuga ngo rero ivyo bikorwa byose ndengakamere atari ngombwa ngo gukiza ingwara, kuko gukiza ingwara bigarukira mu ngwara nyene. Ariko ibitangaza biragutse, kandi ivyo bitangaza bishobora kuba bije no kubaka, ariko kandi birashobora kuza bifise no guhana intumva zitumvira ikijambo ry'Imana rivuga. Akarorero, Elisa avuma abahungu 40 bari bamututse amadubu arabatabagura. Akandi karorero, Paulo ahumisha wa Elima umunyamareba, kuko yari kwaranka kumva ijambo ry'Imana, akabuza n'uwari kwararyumviriza. Paulo avuze tugiye kuzomara iminsi 3 tabona izuba. Ivyo navyo biri mu bitangaza. Rero bene data, iyi ntangamarara no igarukiriza ngaha, ariko ingabire igira gatatu kandi n'ingabire y'ukwizera naringiye ntayivuze ko nayo niyo ngabire y'ukwizera. Mwibuke ko hariho nkuko navuze kubijanye no gukira, mwibuke ko hariho ukwizera rusangi twahawe. Kandi novuga ko naho bavuga uburyo bwinshi bwo kwizera, ariko uburyo nyamukuru ni bubiri. Ukwizera ko gukizwa. Umuntu niyizera ko Yesu ari umwami, umuntu niyatura ko Yesu akizera mutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Uku kwizera gutuma twizera ko Kristo Yesu yapfuye kubw'ivyaha byacu, tukemera yuko kubwiwe dushobora gukira, tugatsindanishiriza tugomba guharirwa ibyaha, tukemerwa n'Imana. Uku kwizera niko bita ukwizera ko gukizwa. Uku kwizera bizera bose baragufise. Haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Uku kwizera kutubarira ko ivy'Imana yavuze byose ari ukuri mu ijambo ryayo. Uku kwizera turagusangiye.
ariko ku kwizera turiko turavuga ni ukwizera bakunda kwita kandi ngo ni ukwizera kw'ibitangaza, ukwizera kw'ingabire. Nico gituma uku kwizera nako nyene gukora nk'iyi ngabire y'ibitangaza. Nico gituma bavuga ngo biragora kumenya neza nimba igikorwa kanaka cakozwe n'ingabire y'ukwizera canke cakozwe n'ingabire y'ibitangaza, kuko umuntu afise ingabire y'ukwizera, ni umuntu ashobora gushiraho ibintu bigoye n'abantu bose bumva ko bigoye gukora, ariko wewe akabishiraho. Umuntu akavuga ati jewe mu mezi 4 nzogira mariage, kandi atagira akazi, atagira n'abamufasha, kumbura atagira n'umufiance, hanyuma uko kwizera akagushiraho. Muragabe rero aho abantu benshi gusa barakunda kwahurudukira bakagira ingorane, kuko bashobora kuba bakoresheje n'amarangamutima. Banza urabe neza ko bakoreshejwe n'ukwizera. Umuntu akavuga ati jewe nzogira mariage mu meza ntagira akazi, ntagira abamufasha, nta roveni afise na nkeyi, ivyo akabishiraho mugabo abihawe na Mpwemu Yera. Iyo ni ingabire y'ukwizera. Umuntu akavuga ati jewe mu itariki iyi naka azokizwa kuko yamusengera, akagira uko kwizera. Itariki iyo niyo nyene ntabihawe no kumenya, singabire yo kumenya, oya, abihawe n'ingabire y'ukwizera. Rero ukwizera gutuma dushiraho ibintu abandi bose bashobora kubona ko bidashoboka, ariko twe tukabona ko bishoboka. Izo ni ingabire Imana yatanze, abantu barazifise, ariko kandi umuntu akwiye kwiyubara, kuko abantu benshi aho hantu barahagirira ingorane. Abantu benshi barahagirira ingorane, akagenda gatunganya ibintu akabikora agira ngo nukwizera, mugabo bikamupfana, kuko si Imana, si ukwizera yawe n'Imana, ariko kwari ukwizera kw'amaranga mutima. None rero bene data, ndizera ko mumaze gufashwa muri no ntangamarara. Hanyuma tuzosubira tuvugane umwe ukwawo, twotanga insobanuro, twongera twerekana aho byakoze muri biya, twerekana ikimazi aho bizokunda, tunerekane n'uburyo ibintu bishobora kugenda ukundi. None rero ndizera ko wafashijwe cyane muri iki cigwa tutanguye uyu munsi, kandi ndizeye ko interano zawe zizoba nyinshi. Mushishikare kugira commentaire, mushishikare gupartager, musangiza abandi kugira ngo birushize kubafasha. Hanyuma naho butaha Imana nibahezagire. Mwami Imana, turaguhaye icoro, turagushimiye ko watugiriye neza. None rero eheraba uyu muntu ariko aratwumviriza, turamusenge ngo umuhezagire, umuhe umugisha, kandi ku ngabire zawe zose umugabire, umugirire neza. Urakoze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.